Turabahaye kaze kuri K90 TV, turabahaye kaze mu biganiro byacu, turabahaye kaze kuri uno munsi. Reka tubahe mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye. Twizere yuko uno munsi mwashoboye kuramuka amahoro. Reka tudatinze, uwo bafise Bibiliya asomwe mu byakozwe n'intumwa igice ca 20, hanyuma muje ku murongo wa 35 aho havuga ati, nabereye icitegerezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Nshuti mwene data, gutanga birusha bitanga umugisha gusumba uguhabwa. Muko muradukurikirana kuri K90 TV, turi hano tuko turashimira abantu bose bashoboye kwitaba akamo twashoboye kubatera mu gikorwa kirangiye mu miseheze cyo gufasha mwene data Bernadette aho yashoboye kuja kurondera ukuguru gushobora kumufasha mu mirimo yiwe. Nkuko twagiye tubabwira ko byagiye bikurikirana, Bernadette kwisaha kugeza n'isaha aracari muri Tanzania, hanyuma tukaba twashoboye kumuhamagara no kumutumira hano kuri K90 TV kugira ngo ashobore kugira icyo atubwiye. Hanyuma ndibaza Bernadette uri kumuratumva? Ego cyane ndabumva. Turagwaye kaze kuri K90 TV, hano ni muri studio. Urashobora kutubwira aho muherereye aka kanya? Ego murakoze cyane. Aho mperereye ndi muri Tanzania, aho bita Moshi. Ego, aho muri Tanzania muri Moshi muhamaze igihe kingana gute? Ndamaze hafi amezi 2. Kubera ko naje ubwa mbere, hanyuma nsanga ibikoresho bashaka gukoresha n'ibirashika, kubera ko baba bitumye hanze, mba oblige yo kurindira. Hanyuma bamaze gutangura gukora niho byameze nk'ibinyaruka, ibikoresho bimaze gushika. Ego, Bernadette muravuze yuko mumaze nk'amezi 2, hanyuma mukaba mwashoboye kurindira kugira ngo ibikoresho bimaze kuhashika. Twibaze neza, turizera neza yuko abantu bose bakora dukurikirana. Bernadette yavuye mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura, agiye genda yerekeze hariya muri Tanzania Moshi, agiye kurondera ukuguru gushobora kumufasha. Hanyuma amaze gushika hariya yasanze ibikoresho bitaramara kwashika, hanyuma aca aba ararindiriye hariya. Nizere Bernadette ibikorwa byagenze neza. Ego, ibikorwa byagenze neza rwose. Nashoboye kuronka proteze nziza, imeze neza. Ugiye kuyikora ko imeze nk'umubiri, ni nziza cyane rwose, bitandukanye rwose niyo nari mfite. Ego cyane Bernadette, turashima cyane kuba mufise proteze nziza ishobora kubafasha. Hanyuma Bernadette, nkuko twabibabwiye mu ntango, hariho abantu benshi bagiye hamwe hano barakorana, baravuga ati Bernadette kweri akwiye ubufasha. Hanyuma bagiye hamwe barateranya uburyo butoyi bafise, hanyuma baragerageza kugira ngo bagufashe kugira ngo mushobore kuronka proteze nziza. Nizere neza yuko ubutumwa bwabashikiriye. Nibaza n'ujya mu dogiteri yashoboye kubafasha, ndibaza ko atidoze kanini. Hanyuma abantu bariko baradukurikirana benshi nabashoboye kugufasha. Sinzi yuko hari akajambo bashobora kubashikiriza. Mwaramutse neza canke mwiriwe bivanye n'amasaha muriko, bivanye n'ibihugu murimo. Bernadette niyo yitungira
umurundikazi. Ubushize nari nakoze iyindi video ndiko ndababwira ikibazo nari mfise ca proteze. Abatari bake baramfashije, baratanga uburyo bashoboye, baratanga bivuye ku mutima kugira ngo nshobore kuronka iyindi proteze. Ndabashimira. Byabaye ngombwa yuko rero nja kuyikoresha muri Tanzania kubera ko mu Burundi byafata igihe kirekire kandi proteze nziza yashobora gufasha umugongo wanje ntibari bafise amateriel ameze neza akwiye, bica bisaba rero yuko nza kuyikoresha muri Tanzania kubera ariho nabona yuko bafise amaproteze meza kandi ashobora kugira icyo amfasha kugira ngo umugongo wanje ushobore kugaruka neza. Rero no munsi ndagarutse nje kubashimira ku kigoro mwakoze ku gukora mu byanyu kugira ngo mushobore kumfasha nshobore kuronka iyindi proteze. Iyo mfise proteze mfise ubu ni shasha, irameze neza, irankwiye, ndahagarara neza. Iyo nari mfise yari ngufi kandi nagenda ndahengama gutya, ariko ubu ngenda ndatambuka neza. Nta ngorane n'imwe y'umugongo mfise, niyo mpagaze umwanya muremure nta kibazo mfise, ndiko ndumva biriko biraza, umugongo ntukimeze nabi. Rero ndabashimiye cyane gose, ntibyoroshe ariko kandi ntibyanagoranye gose. Proteze narayironse, nashobora kubereka uko isigaye imeze. Murabona kuva ku kirenge kuduga, urabona ko bisa n'umubiri. Hanyuma kandi inyuma naho bashize ko aka kantu nzoshobora kugakuvura n'agaparti gasa n'uyu mubiri wanje. Rero iya mbere nari mfise natambuka meze uko, ngenda ndahinyuza gutya, ariko ubu ndashobora gupfunya, ndashobora gutambuka imbere ngenda ndapfunya. Murabona yuko biratandukanye gose niyo nari mfise. Ni nziza cyane, irankwiye. Aha murabona yuko mutomenya neza, nimwobimenya neza mutayibonye ko ndayambaye, ariko murabona yuko iratwiye neza. Ubwa mbere aha hari ikinogo uku, ariko ubu murabona ko ikwiye neza. Rero nukuri vyimva mutima, nashaka nshimire abantu bakurikira bakoze mu butunzi bwabo baramfasha. Ndashimira mpereye kuri Pasteur Damien, ndashimira nawe Aime, nkanashimira na Tumaini, ndashimira na Nduwayo, nkashimira na Muhawe, Mama Richard, David, ndashimira Pasteur Enoch, ndashimira na Papa Richard, ndashimira Pascal, nkanashimira na Isaac hamwe na Obed, ndashimira cyane Simeon na Mama Dina, nkashimira cyane gose famille ya Celestin, nkashimira Eglise Pentecost Right iri muri Pentecost Right Mission iri muri Hale, nkashimira na Mama Gapucu. Nukuri Imana ibahezagire cyane mwakoze ikigo cyiza. Nukuri sinongenda bisigura, ariko Imana nsenga izobamera umugisha. Ego muko muradukurikirana kuri K90 TV. Uyo ni Bernadette ariko arashimira abashoboye kumufasha kugira ngo ashobore gusubira gutambuka neza, kuko yari yamaze guhura n'ibibazo by'umugongo bivanye nuko byari byatanguye kwanka kuhagarara kubera umugongo wari wababaye cyane, bivanye nuko yagira ku maguru atareha. Akaba ariko arashimira abantu benshi bose bashoboye guteranya uburyo bwabo kugira ngo Bernadette asubire mu buzima busanzwe. Ubu tuvugana Bernadette akaba ari i Tanzania muri Moshi. Bernadette twibaza yuko ukuguru ndibaza yuko mwamaze kuronka, hanyuma nkaba numva yuko bisaba kugira ama exercise kugira ngo mushobore kugutambukira neza, kugira mubandanye mukumenyera, kubera aba ari ukuguru gushasha mutari mumenyereye. None murashobora gutegura gusubira inyuma ryari? Ego murakoze cyane.
bivanye n'ama-traitement physique baba bariko baragukorera. Hariho izo nikorera jewe, hakaba n'izo nabo bashobora bankorera abafizicien canke abaphysiologue. Nico gituma ntituraheza, ariko disi nko mu ndwi iziriko irarangira nibaza yuko nzoba nashoboye gutangura gutegura gusubira mu gihugu c'Uburundi. Ego Bernadette, tukwifurije urugendo rwiza, niyo mwasubira twizere neza, niyo mwashika amahoro yuko muzotubwira ati twarashitse amahoro, hanyuma ndibaza Imana izobandanya igufasha mu bisigaye. Dushimire mwebwe mwashoboye kudufasha, mwashoboye kumva kamo ka Bernadette, ndabashimiye bimwe bivuye ku mutima. Hariho abantu bamwe bumvise ijambo rijanye no gufasha batangura gukinjura bakuramwo akarenge mbere bakava yatanico bavuze, ariko mwene data Imana iravuga ati, na Biblia iratubwira ati gutanga guhesha umugisha mwinshi gusumba guhabwa. Kubera barakubwira ati iriko ratanga uriko uritegurira inzu yawe uzobamwo hariya mwijuru. Hariho n'ubundi babajije ati mbega ari hamwe Imana yazika kubaza ati cankwe umuntu azaka kubaza ati ivyo maze gutanga nimba ari byo bizokubaka inzu yawe mwijuru, ati mbega ya inzu yawe mwijuru yoba igeze hehe? Yaratweze aravuga ati jewe mvugishije kuri, ati jewe nta n'umushinge natangura, ati nibaza yuko ari hamwe bishitse nkaja mwijuru ngira noba umuhomorese wo mwijuru. Ibyo rero bikaba ari ibintu usanga bibabaje cyane. Eka gutanga si ukuvuga ati gutanga amafaranga, ushobora gutanga mu vyiyumviro ugasanga urerekanye umutima w'urukundo ufitiye umuntu, canke watekinze akanya gatoyi ko kwibaza ko uwo muntu afite ico kibazo, ariko gukinjura ukavuga ati mbega ibi bintu byo nibiki, ati mbega ibintu bizananye he? Eka mbere ugasanga bamwe no mu kubaza babaza bakankamira ati mbega ibintu mwasizemwe nibiki, ntiyibagire yuko akibagira yuko twese turabarundi, kandi nimba tugusize mu groupe yo gufasha aba ari groupe yo gufasha umuntu wundi, kandi tuba twize yuko uriya muntu ari umuntu akeneye gufashwa, kandi tukaba twanakwizeye yuko nawe ushobora gufasha. Ego abakeneye gufasha ni benshi, eka mbere habariho n'abababaye cyane gusumba uwo muntu aba ariko turarondera ubufasha, ariko gufasha n'umutima, ariko kugira icyo shikirize navyo bikaba vyiza gusumba kwiruka atacovuze. Turashimira cyane abashoboye kumva kano kamo ka Bernadette. Nibaza yuko Bernadette ubutumwa bwose mwamurongikiye bwaramushikiriye, eka no twasigaye hejuru tuzomushikira mu gihe gitoyi cyane. Turashimira abo bakora dukurikira kuri KNT TV, turashimira mwebwe mwagize iki gikorwa. Hanini tuje hano dushimira abakoze kino gikorwa, twizere yuko byabavuye ku mutima, kandi ndibaza yuko mwamaze kumva yuko byamaze kumushikira kandi byakoze igikorwa cyagenewe. Tukwifurije umunsi mwiza, tukwifurije igitondo ciza, eka naho butaha murakoze. Eka ariko tutarasezera tumuhe Bernadette nawe ashobora kudusezera. Ego murakoze cyane Eme, nukuri ntasinzira gusubira mu majambo navuze. Ndasaba abantu bose bashobora kuba baramfashije, abakoze mu buryo bwabo, abakoresheje amasengesho, no kuburindira umutima wanjye umutima wanjye uranezerewe. Imana niyafashe nkabona uburyo bwo kuzobabona amasomo yanjye, no kuri nzobabwira amajambo nova ku mutima, ubu sinashobora kubivuga kubera ko umwanya ni mutoyi, kandi byongera ingene ndabivuga ubu nyene, ariko umutima wanjye uranezerewe rwose. Imana ibahezagire. Nawe Eme ndagushimiye cyane, warakoze igikorwa gikomeye cyane. Sinibaza ko Imana yaraciye inzira impoza nawe, hanyuma
uragira icyo ufashije kandi warakoze cyane mwe nakoranye mwese Imana ibahezagire rwose uko muba mwubahwe ndabakunda urakagira umugisha. Ego natwe turagukunda. Uwo akaba yari Bernadette ari hariya muri Tanzania Imoshi, akaba yagiye kwivuza ikibazo cy'ukuguru kugira ngo ashobore gutambuka mu buryo butagoye. Eka turagushimiye nawe Bernadette, twibaza yuko Imana ibandanya ko kuzigama ngaho Imoshi muri Tanzania gushika usubiye mu gihugu cy'u Burundi. Turagushimiye abari kwa dukurikirana kuri K90 TV, mugire umugoroba mwiza canke igitondo ciza canke umutaga mwiza naho ubutaha. Murakoze.